aminde pari dusangira ibihari niwige imihari abana barari imiyarihari nakoranye korabona na Jay-Z canke Drake canke yoba ibindi urumva nico kiba kitangaje gitegerezwa gutangaza kuko biratangaza abantu mugani nabitangaje mu bisanzwe kubera twese turabaririmbye byo batangaza mu gihe bumva twakoranye indirimbo n'umupasiteri kanaka cyangwa twakoranye n'umuntu kanaka me turabaririmbye umva twese tuba dusanga turabaririmbye umva tuba dutandukanye me amani today never joke is party nubwo benshi bariho intamihari no gutamba n'abasto ku mafyeri sinikireka inzigo ingo dusangira ivyeri ujya mudada zamaze kumukarira turi guhuza amaso nkaza mbona anyakura burya ninagenda ntahavura anyankira ko mbona ningodo namaze kuyitobora buje turatamba paka buke ubonye Yes, abakunzi ba Sten worldwide muri rwa rukundo nyene muri bwa bumwe muri bwa bucuti tubandanye gushikirana kuri Sten worldwide mu gukora subscribe, comment, share n'ibindi bintu usanga bikenewe kugira tubandanye gutera imbere no guteza imbere igihugu cyacu. Uno munsi naho twabemereye ko ataco muzokigira mutuburana kuri Sten worldwide. Uno munsi naho twaziye kubaronderera umuririmbyi umwe ariko arabikora neza. Naho ngo ninde? Ni Sirgaga. Umwe aheruka gusohora indirimbo ari kumwe na Emery twamwisangiye muhira niho twaje ku Sirgaga. Uraho papa umeze fresh wapoe shijani ho home chanke waje kutembea hapa ndo nyumbani natumia Kiswahili ama ni Kirundi lugha yoyote najaribu ila kawaida ni Kirundi ngoro rimi rwa usanzwe ukoresha Sirgaga iryo izina ryawe kamiri wahawe n'abavyeyi iryo bari nk'izina ryahe tofauti na Sirgaga irakoze Ernest iyo mazina yanje irakoze Ernest kubera iki kwita Sirgaga bwa mbere banyita Ernest Sagaga ndimva niryo nakuze bantazira amacampinjamo cyane yita Sirgaga gisigura umuntu yubashwe umujya se na ina Sirgaga uri umuririmbyi umwe mu baririmbyi bariko barabikora neza cyane mu gihugu muririmbyi twavuga mu upcoming tubana n'indirimbo nshasha ku rubuga rwa YouTube bayise Party kubera iki kuririmba indirimbo yawe kubera iki kuyita Party ataririmbye zina kwanza Party bijanye n'ibintu byo Party celebration ni byo kuryohe gukonye kandi igihe turimo murakibana igihe cya sama bisabwa ukore indirimbo bivanye n'igihe mamurimo nico cyatumye uvuga ati indirimbo yanje reka ndayite Party kubatakubuzi kubatayizi iyo ndirimbo tugusabe kwanza ikore mu gako gato shori kuba akapera y'indirimbo yawe ya Party. Today never joke is party nubwo benshi bariho intamihari no gutamba n'abasto ku mafyeri sinikireka inzigo ingo dusangira ivyeri ujya mudada zamaze kumukarira turi guhuza amaso nkaza mbona anyakura burya ninagenda ntahavura anyankira ko mbona ningodo namaze kuyitobora buje turatamba paka buke ubonye bitukama ibyo Emery nawe akacayinjira ngo aminde pari dusangira ibihari niwige imihari abana barari imiyarihari bitukama yes bava indirimbo ikunzwe cyane ndibaza mu gihugu ngira n'inyuma y'igihugu nuko tutahari ngo tumenye ingene irikira vyifatamo kumuronka Emery nk'umuririmbyi asanzwe amenyekana cyane byo byarakoroheye canke imisi yose nta kintu kigera cyoroha kandi nta bivana umva genda umuririmbyi nawe n'umuririmbyi abaririmbyi umva guhura si ibintu bitangaje n'ubu wumvise ati nakoranye korabona na Jay-Z canke Drake canke yoba ibindi urumva nico kiba kitangaje gitegerezwa gutangaza kuko biratangaza abantu mugani nabitangaje mu bisanzwe kubera twese turabaririmbye byo batangaza mu gihe bumva twakoranye indirimbo n'umupasiteri kanaka cyangwa twakoranye n'umuntu kanaka me turabaririmbye umva twese tuba dusanga turabaririmbye umva tuba dutandukanye amanivu hoho byarakoroheye kugira ushobore kumuronka kuko nta kanoti karekare yo baragusabye nko kugukinyiza canke byo byagende gute kugira arinde yemera gushira isauti giye mu ndirimbo yawe oya ujya n'umuntu adukurira kandi atahura umuziki bamwe twaranamwigiye ko n'umuziki bamwe nubwo ari umu R&B nabo twatsimba rap me aduhaye ingufu zo kuvuga teka tugira umwete natwe dukora umuziki naramurondeye nk'uko ndamwumvisha igikorwa canje aragikunda
cabona gushiramwe amaji umva novuga yaramfashije yaragufashije urumva nta bintu by'akanoti karekare yo baragusabye yaramfashije nko kunduza nyene nko kumfasha kugira indirimbo z'amakandi kanovera kugufata ukuboko nivyo tuba dushaka mwe basani mumaze kugira aho mushitse batoyi banyu barahari kandi bafise ingabirano bari muri new generation bafata ukuboko hama tubandanye tuduza umuziki wacu w'u Burundi naho natwishike ku rwego Sirgaga uri mu mudiho wa rap canke ni wa R&B nkuko nimba mwavye indirimbo zanje kuri YouTube channel yanje indirimbo zose je ndirimba rap uririmba rap wifuza kuba nkande muri rap dufite abasani benshi basanzwe baririmba amarap nuwahe umuntu wifuza kuba nkawe for instance gaha mu gihugu cy'u Burundi kubera jewe nyene umva nifuza kuba nka uri inspire basi novuga uri inspire nande mu baririmbyi b'abarundi b'abaraperi umva Jesse novuga uko ndabira gukora ikintu ciza kwanza abo nihera kwa karorero ni benshi me gusa je nifuza kuba nkanje sinzobe bavuga nguririmba nka Bface nguririmba nka Fabio vurimba nkande bazovuga ati uririmba nkabo nyene nuba kizina giwanje ahubwo hazoza abandi bavuga bitirira jewe canke banyigana jewe kuririmba ni indirimbo nyinshi tubona ku rubuga rwa YouTube ufite indirimbo zishika kuri zine zose ni featuring kubera iki udashobora gukora indirimbo ya wenyine kwanza ubwa mbere na mbere gukora ama featuring kibiragira aho bishikanye umuririmbi kwa pariza nka turimba ama rap indirimbo z'ama hip hop konye birasagushemo umuntu w'umand beast kugira ashiremo kandi kajugaza gutuma abantu kaba motiva barindire kuza kumviza n'ibindi bice bikurikira ibintu nk'ivyo mugari haba bavuga ati ngira ivyiwe wenyine ntavyo bashoboye wobwira gute wobabwira ko abantu bashobora kukwiyumvira nkuko mu bikorwa nk'ibyo abo n'abantu batazi umuziki mu bisanzwe indirimbo icyo ryanje bamaze kubyumvamo deja bamaze kubyumvamo umandi bisi numva nyene niwe arashiramo bw'indirimbo izifisa kandi kanovera gusumba n'andi ushatse kuvuga ati nkora indirimbo konye ndashobora kugira nka freestyle nka rap konye sinshiyemo n'abandi bisi mwakubera mbavuga ati nkeneye ikintu gifisa kanovera kwifatira besi muri make uvuga ntabishoboye canke oya uri umuririmbyi yego umuririmbyi ntibitaba ngo ukora umudiho uyu cyangwa uwo ari we wese washobora kuwukora n'ibivana n'ivyo ubushaka kandi bivana target yawe tutagiye kure indirimbo yawe party ziri ku rubuga rwa YouTube imaze ko ikiringo c'indwi imwe aho wifuza kigushikana yoba yarahagushikanye canke hari kigihaze gato haracabuze ikintu gikomeye rwose me ahigeze no gushima Imana kubera aho nareje ubusiho nkiri gusa ndifuza support y'abantu babandanye kuyiraba kugira igere kure ishikira n'abantu benshi urumva aho wifuza kigushikana bado nta kiraboneka oya mwenye bado sana wifuza ko yo gushikana nko kugwego rwa ikaguha nk'izina rimeze gute ngaha mu Burundi mugo ukabona ati hari iki kintu nico kikizibiye inzira yanje nico kintu kizibiye inzira yawe ni promotion yikenewe muri vyose umva indirimbo ko bimeze kose birose promotion tegeza gushika kure ibiryoshe bimeze gute umva ko bimeze kose nawe baramatakataka umva ikaronka promotion tegeza gushika kure umva igikenewe ni promotion promotion nico kintu cyambere usaba mugabo aravuga ati hajya ikintu ari ciza kiridandaza kiridandaza gusa idafite promotion ntibazokubesha none boce bara kuyivuza hamiga kiridandaza gute none ari nziza none genzo yumva inkorako ndeke kuyivuza kandi ari nziza ntegerezwa none wocyumva uwayihawe nande wocyumva ko nyene uti uwo muntu utanamuzi ugacuyikura he je nshoboye kurengana ahantu kwa mfano iri kuvuza umuntu kanaka nanje nkavuga ati iyi ndirimbo kuki ibinguyemo urumva nkavuga ati iyi ndirimbo reka ndayirondera ukunuko kuko ni nziza ndashimye numva promotion yani yonyene umuntu abari ko arayivuza niwe abari ko arayipromotinga numva ubu yumvise ahantu utayumvise ahantu washaka kugira ngo uvuye kuyivuza urumva icyo usaba muri make bagufashe kuvuza indirimbo zabo ino na hariya aba promoter nabo basaba ikega n'aba promoter bafite aba promoter numva ko kuyipromotinga nyene kumva abantu nimba ku marezo social kuyishira ku ma status yanyu he na he umva birafasha cyane umuririmbyi bigatuma umuntu ayibona nubwo baba bintongeye ko views 2-3 ibintu nk'ivyo cyangwa umuntu akayimenya ivyo biba bikomeye gose cyo ni ikintu kiba gihimbaye cyane arasaba ati aba promoter mumwegere kugira mu maze byinshi ku ndirimbo yiwe ntimuze muramuta ntimuze muramushira kure ntimuze muramukumira uyu ni umwe mu gwaruka ariko arabikora neza kandi muramubona aracari muto aracari umujene turi kumwe turiko turapambanira hamwe rero twinuwane niko bisaba muri make
twinuwane muje ku rubuga rwiwe rwa YouTube ni Sirgaga Budi. Yani Sirgaga si Budi nkuko ni Burundi umva ni Burundi ni incamake ni Sirgaga Burundi. Tuje ku rubuga rwiwe rwa YouTube dushobore kumushigikira gufitana subscribe ico kintu cyoco ntimucibagire dufitane subscribe comment dushire kama share ibintu mwe nivyo birafasha abaririmbyi natwe biradufasha uravye ikiganiro ukaca wirenganira uko nyene keskese senda subscribe tubandanye tubahereza nene ibiganiro ntimubibona aho mubona ikosa andika muri comment ate aha kosora hama dukosora none mutabitubwiye bizoherera tuzoguma dukora ya manyanga nyene usange turiko turaherera hejuru kimwe gusa cyo tubasaba support ya ikiri ku mutima cyanyu kitubwire hama tubandanye tubaha umutumeze neza Sirgaga niwe tukiri kumwe n'ubu mu bwa bwa Sten TV Worldwide turacyafite byinshi byo kuganira nawe nubwo ushobora gusanga umwanya w'ibijumbura gora udakoze ntumbyo Sirgaga urumuririmbyi tubona indirimbo zawe zimwe zirazana na video wowe uri muri management nta management cyendimo nta management urimo none bikorohera gute kugira ushobore gukora clip ya video mu gihe tuzikizimbye gose biragoye gose kandi bitwara amahera menshi me turagerageza ko twadushoboye kose turagerageza ko twadushoboye kose mu buryo twadufise kubera ukora ikintu gikunda kandi uzi yuko arakazi umva uragerageza mu mutabo ufise ugakora ikintu none uri bushoboye muri no mwanya wowe ukeneye nka management igufasha mu bikorwa byawe canke uvuga ati je ndakishoboye ntushobora kwishoboza urumwe usabwa ufite abantu bagufasha team abantu bashobora kugushikana kure kubera udafite management nta cyuburi kurakora mu bisanzwe management irakenerwa gose aba boss ntimwicare ku ya mafaranga yanyu ngabirano zirahari mumubone mumushigikire murabe ibikorwa byiwe birahari kandi bimeze neza kandi ndazi ivyimvira aracyabifise rero turabe ntitumute hasi mwicare ku mafaranga abandi bicaye ku ngabirano raba mushigikire uruno gwaruka hama nawe araba ukuntu yo kwipushinga aranka kahindara aronke nakaho umufuko byo naryo ni jambo rikunda kuvuga president nyakubahanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu Evariste nyakunda kuvuga ati ndakora kugira uronke icyuho umunwa uronke n'icyuho iki umufuko nikijya mu mufuko rero ari karakora rero turabe tumushigikire nanye nashobore kushika kuri iyo ntengo ikibazo twaba twibagiye kukubaza wumva ko cyari gikenewe muri kino kiganiro ni nk'icyaha musanzwe ibibazo ni byinshi metu nuko no batumira kuja kuri channel yanje ya YouTube hagira subscribe kugira baze barara ibikorwa byanje ubwa mbere ndabatumira kongera kuraba indirimbo yanje Pari nakoranye na Emery bagram like ama comment ntibagire kugira ama partage menshi akapera nubwo kari akapera muri verse ya kabiri harimo ujambo bumwe usanga budukora ko bamwe akapera muri verse ya kabiri imbere yuko dumariza ikitani tamba kwasa nkugera icyo cyana ndabona uri umengo turabana ngo ubujama nuguhana bigize byinshi bato turahana mbona amaso yanje yo yazungurutse koma wagira ngo ibyaha birazimbutse oya nanje ngizimana ko nazindutse uzakumenya ikidaji bakubise twese n'abajama turi ku murongo unami ku mwana ufate mu mugongo nyegera nkwigishe ntuntera gatwengo ya ngoma niyo mani ngoma ni kari indirimbo niyo tuje kuri YouTube ya Sirgaga tubandanye tumushigikira mutibagira kudushigikira natwe Sten TV Worldwide turabakeneye cyane mutugume hafi mudushikire muri binabiriya subscribe comment share ndabivuze kenshi kuko ndazi bamwe intumba zamaho mubikore rero kugira tubandanye twishayiningira kandi ndagiye